akarere kandi no kubwirana mwese uyu munsi harageze ko twivyukiranya basanga incabwenge zose ari mbonerakure mwameliyora neza mu bipange neza mudefire gisoda kuko imvi z'intama tendera nkazo ni mupange mudefire neza nk'ingabo ziyanyene nk'ingabo ntihagire umuntu azosaba kutitwaza imbonerakure zigira ikarashishi. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone ni umwanya makuru ageze ko ari karagarukwa ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi aho tubashikiriza amakuru abariko aravugwa mu bisata bitandukanye, tubageza ko abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa mu mutekano, mu birabana n'agateka kazina muntu, mu ntwari bereye ndetse n'ibindi byose mwaranyegejwe babiriko biragarukwa ko cane. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane, na makuru ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kubijanye n'abariko bararwanya President Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya turaza kubabwira ibijanye n'inkuba zibiri zoba ziriko zirasangira igicu, kandi bizi yuko ivyo ari bidashoboka haba ngaha mu Burundi ndetse n'ahandi hose hashoboka. Kuri ubu ngubu igihugu gisa nkaho kirongowe n'abami babiri. Muri kano kanya turaza kubagaruka ku gisoda ca Ivyo Ndikuriyo, kimwe mu bibazo bihangayikishije President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu, akanafata ingingo zikomeye cane, ariko nanone bikaba ivy'ubusa. Imbonerakure zirongowe na Ivyo Ndikuriyo kuri ubu ngubu bikaba byarahejeje kuboneka yuko ari igisoda gikomeye cane cubatswe kuva ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri ubu ngubu akaba yaragisigiye Ivyo Ndikuriyo igisoda gishobora no gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Ku bwamwe mu masoko mubegereye Ivyo Ndikuriyo ndetse n'umugambwe CNDD FDD ndetse n'amasoko yegereye President Evariste Ndayishimiye akaba yaratanguye guhanura. No kuvuga ko nyine abegereye President Evariste Ndayishimiye kubwo amasoko yacu batanguye guhanura President Evariste Ndayishimiye ko adafashe ingingo ruhasha ashobora kwikangura Ivyo Ndikuriyo, canke abavuga yuko bagendera mu makanda y'umuhisi Pierre Nkurunziza bamupapuye igihugu. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru akomeye cane ariko aragarukwa ko cane, aho imbonerakure mu mwambaro w'igisoda ari igitutsi ku Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyo twajeje gukura amasoko yacu, aho umwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD yatwiganiye ukugene nabo nyine bariko barabona Ivyo Ndikuriyo ariko aripanga ku buryo umwanya n'umwanya ashobora kuba ikintu kidasanzwe mu gihe President Evariste Ndayishimiye adafata ingingo ruhasha muri kino gihe, dore ko yibereye no mu bindi bibazo bikomeye cane, harimwo n'ikibazo c'ubutunzi, igitoro kibandanya kuba umuzi w'ibuye ndetse no kubandanya n'ibibazo birabana n'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe n'abandi bariko barahanura President Evariste Ndayishimiye ko nataba amaso ibintu bishobora guca biyangara. Muri ano makuru turaza kugaruka kwihangana rikomeye riri hagati ya Ivyo Ndikuriyo ndetse na President Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu bwa mbere mu mateka y'u Burundi atawundi ahabaga iteka nk'iry'umukuru w'igihugu usibye Ivyo Ndikuriyo, aho nyine akoresha ibikorane ukabona hari igisoda kiriko kiradefira umengo ni iteka rihabwa umukuru w'igihugu gusa. Bamwe n'abandi bariko baragira inama President Evariste Ndayishimiye ko yatorera inyishu kino kibazo, kuko ari ikibazo gikomeye cane, kuko atabigize ica bikoraho umunsi umwe yazikangura Ivyo Ndikuriyo yajeje kumutembagaza ku butegetsi. Muri kano kanya turagaruka kuri byinshi cane biriko biragarukwa ko. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, hariko haravugwa amakuru menshi cane, kandi abarundi barayamaze bati urukurukuru niyo nkuru. Ivyo Ndikuriyo niwe yabaye uwa mbere yahawe kurongora CNDD FDD ibiringo bibiri, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2031. Siriyake Nshimirimana twabutsa yuko
azobandanya nk'icegera ciwe nivyo ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryashinze igitega. Inyuma y'umwaka yarahatswe guhitanwa n'indwara itangaje aho benshi bavuze yuko yoba yari yarozwe na bamwe mu bategetsi bona yuko ariko arabangamira inyungu zabo. Ndikuriyo yazananye inguvu zisumbirije izo yari afite bivanye n'amasoko yacu uko abandanya bivuga, aho bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD babandanije kubona inyifato ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ivyo ariko arapanga bakabona yuko ari ibintu bishobora gutura Neva hasi mu gihe atafata ingingo. Reka tubibitse yuko imbere yiwe izindi ndongozi za CNDD-FDD zagerageje kwigenza nk'umukuru w'igihugu ntizerewe na gatoyi. Ndikuriyo ntatinya kuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu, ntatinya kwerekana ko umushikiranganji wa Ndayishimiye ataco amaze, ubuho ntatinya kwerekana ko intwaro yananiwe kwishura ibibazo by'abanyagihugu. Ubu niwe nyine ariko aravugira abanyagihugu bashora ikawa ntibahabwe amafaranga yabo, ibigori byabo ntibahembwe, babuzwa gushora ibigori mu badandaza bigenga baja kuri leta nayo ikanka kubagurira. Niwe ariko aravuga yuko ku ntwaro yabagaza ibintu vyahoze bigenda neza kandi ari we yakoze ibikorwa bikomeye cyane, ko intwaro zakurikiye yabagaza ndetse harimo n'iya Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka yuko imaze imyaka irenga 5 ataco yegeze igeza ku Barundi kigaragara. Ndikuriye afitaniye imigenderanire ikomeye n'abasirikare muri kino gihe. Ndikuriye afise inguvu muri Conseil des Sages. Ndikuriye niwe agaba imbonerakure. Ndikuriye afise ubutunzi bwiwe. Ndikuriye niwe yubaka ivyo leta idashobora. Ndikuriye azogarukira hehe? Ndayishimiye agiye kwifata gute muri kino gihe? Bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD bagize ico batangaza kuri izi nyifato za Reveriyano Ndikuriyo, bavuga yuko Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora kwikangura yapapujwe igihugu nk'uko nyine amwe mu masoko mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD tugira ngo tubashikirize iryo yadushikirije natwe byatugejeje kuko kugene ariko arabona inyifato za Reveriyano Ndikuriyo zigiye gusambura ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbonerakure mu mwambaro w'igisoda ni igitutsi ku Burundi. Yagize ati ni n'akajegeza, ni umuco mubi imbonerakure zigishijwe guhera kuri nkuru nziza. Imbonerakure zamye zigaragara mu myambaro ishusha n'iya gisirikare, hamwe bakavyambara bariko bakora amadefire mu birori bya CNDD-FDD canke bariko barakizura mu ijoro, ahandi naho bakabikora imbere ya Reveriyano Ndikuriyo umengo n'umukuru w'igihugu bariko barakora ibingana n'ivyo igisirikare cakagombye kuba kiri gukora. Yabandanije ati umuntu uwo ari we wese ashuhura urwaruka kwigenza bwa gisirikare ntaho ataniye n'umurozi. Muti gute burya ngo urwego rw'igisoda n'igipolisi by'u Burundi birikwije nk'uko nyine icyo gicocoro cyo mugambwe CNDD-FDD kibandanya kibona ibintu ngo kwambika abasivili impuzu zisa n'iz'igisoda ukabatuma gukora amadefire nk'ay'abasoda canke gutera ubwoba abarundi no kwica kazoza kurwaruka no gutukisha igisoda c'u Burundi kuko nyine uyu muhumure mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD abandanya abishikiriza. Yabandanije ati mu bisanzwe iyo igisirikare c'u Burundi cifuza kwinjiza abasirikare bashasha inzira bicamwo irazwi kandi tubona ariko bisanzwe bigenda. Aka kamaramaza katangujwe na Perezida Pierre Nkurunziza mu myaka y'imbere ya 2015. Yongeye ati yari akeka ko igisirikare gishobora kudashigikira inzira yiwe yo guhonyanga ibwirizwa shingiro, aca ashira ibirindiro muri Kongo muri kibira ondense vyo guheramwo imbonerakure imyitozo y'igisoda kugira ngo banonosore neza ibijanye no kunyuruza, kuboreza igufa ndetse no kwica.
uti mu mpera za 2023 Ndayishimiye yarakebwe ku vy'uko imbonerakure zigenza nk'abasoda bishobora kugira ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Hano umukuru w'igihugu yaragize ubwoba rwose, natwe turabibona, aronsa amakuru ku kugene Ivyo Ndikuriyo yarasigaye akoresha amanama mu bucagucagu yambaye ubwiwe imyambaro y'igisirikare. Abicishije ku muvugizi w'igisoda, Ndayishimiye yaciye atangaza ati ndategetse kandi si igisabo ko ata musivile n'umwe ari kuriwe kwambara canke gutunga imyambaro isa n'iy'igisirikare. Hatanzwe indwi zibiri gusa zo gushikiriza iyo myambaro inzego z'igisirikare. Gushika ubu Ivyo Ndikuriyo ntiyigeze abifata nk'aho ari ibintu ategetswe n'urwego rukomeye cyane, ahubwo yarushirijeho aho kuri ubu ngubu dusubira kubona imbonerakure zibandanya n'ubundi kwambara iyo myambaro. None bamwe bariko baribaza Neva yoba yarafashe ingingo akongera akisubiraho canke Ivyo Ndikuriyo yanze kumvira ingingo z'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu nka twebwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD turabona rwose ko Ivyo Ndikuriyo hari aho agera akarenga akarimbi, kuko ico perezida n'ubundi avuze kiba kigomba kuba uko acivuze. Ahubwo Ivyo Ndikuriyo biboneka yuko ari muri ya ngendo yiwe yo kutubaha Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo Ndikuriyo muramwumviriza igihe avuga yuko umuntu agwanya urugamba rwa CNDD-FDD atagira n'igikomere canke inkovu, uwo nguwo atagwanye, aho benshi twagiye tubona yuko ariko aravuga Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyo gicocoro cy'umugambwe CNDD-FDD kivuga yuko ico gihe rero Ndayishimiye yatahuye ko iyo ngendo y'imbonerakure ziwe ifise ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Gitangaje nka Sebarundi ntiyigeza yishira mu kibanza ngo yumve ayo bagowe abanyagihugu baterwa ubwoba n'izo nsoresore ziwe, mu gihe we nyine ubwiwe hageze aho ahinda agashitsi akazihagurukira abonye ko inyundo igira isumbe iyayujuje. Twabwira yuko bitwara gisirikare, bitwa insoresore canke mirese mu Gifaransa, bazwi ko atabunyamwuga bungana n'ubwo kurahura bwa gisirikare baba bafise, bakunze kuba ibikoresho by'ubutegetsi bwaherewe kandi ataco ucibanga. Ico gihe igisirikare cy'igihugu kisanga mu gasuzuguro kuko gica gisa nkaho akazi kaco kaheze. Ubutegetsi bubikora uku kugira ngo bushoboke ko bukorera amarorerwa uruhande bakebana. Nico gituma mu ndirimbo zivanze n'urutako izo nsoresore ziterera hejuru uti tera inda bakeba bavyara imbonerakure canke ngo tuzobamesa. Umukuru w'igihugu we Sebarundi, umucamanza mukuru akaba na kizigenza mukuru w'igisoda cacu, arindiriye iki kugira ngo ahagarike burundu izo mbonerakure za Ivyo Ndikuriyo ko zigamije kumugirira nabi ndetse no gusambura igihugu. Ibi ngibi biravugwa yuko rero Ndayishimiye adacunze neza ashobora kwikangura yapapujwe igihugu. Bikaba ari bimwe nyine twiganiwe na bamwe mu bacocoro byo mugambwe CNDD-FDD, aho yatubwiye ukugene nabo nyine bariko barabona ibijanye n'iki gisirikare ca Ivyo Ndikuriyo. Ni ngaha duciye dusozera ivyari bigeze ko byariko biragarukwa ko cane irya nino, mbibutsa yuko amakuru yacu arakagaruka. Ibe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.